Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turahe kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira aka kanya. Rero aya ni amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu mugatorezwa n'umugabo amenyesha amakuru akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nzubire ndabukengurikiye cyane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kubatarabikora kandi ko karyonda gusaba no kumusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazojyana nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi aka kanya. Niho kuri ubu ngubu umutambukanyi wahoze umukuru w'igihugu Moise Petero Nkurunziza yubahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane ku munyamabanga mukuru umugambwe ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ngaya amajambo y'agacamutwe ndabugeza ukuri aya majambo akomeye cyane Denis Bucumi Nkurunziza ahejeje gushikiriza kuri ubu na majambo adahumuriza kuri leveli ya nondi kure. Ni nyuma yuko ibintu byose vyahora mu gwisho ariko akanya akabahejeje kubishira ahagaragara akaba yemanze ashigikiye uyu Pastori Isidori. Amakuru rero yose turaza kuyagaruka ko mwido nido ry'amakuru twabategure bikamu nyuma zuka ahejeje kwifatira ku gahanga uyu munyamabanga mukuru umugambwe ku butegetsi wa CNDD-FDD leveli ya nondi kuri iyo bikamu nyuma zuko hari yahejeje Mr. Mike hibonekeza intureke ya kudeta bikaba binavugwa yuko leveli ya nondi kuri iyo bari yibonekeje muri ayo mabi akomeye cyane yarahejeje kwibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi nibijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyencuba General Major Evariste Ndayishimiye ariko arafashanya n'utundi turwi dutandukanye kwibonekeza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bikamunyuma zuko hari n'ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tugira ngo tuze kubashitsa ko muri rido nido ry'amakuru twabateguriye kuri ubu nyuma y'ibijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyencuba General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye. Kuri ubu ngubu ndi kuri yo yoba arushe na cyane yuko yoba agiye gukwegerwa ibara rikomeye cyane. Bikamunyuma zuko amajambo Denis Bucumi Nkurunziza yashikirije arashobora kumukwegera wewe nyene ubwiwe, bikavugwa yuko bizashobora no gukwegera umunyamabanga mukuru umugambwe ku butegetsi wa CNDD-FDD kuko ibihanganje bitandukanye iyo umukuru w'igihugu nyencuba General Major Evariste Ndayishimiye umutambukanyi wiwe Angela Ndayishimiye ndayubaha nawe yahejeje kugira ico ashikiriza. Vyose rero turibuze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane yaje kudushikira. Ni nyuma yuko ayo majambo akomeye cyane amajambo y'agacamutwe yashikirije yavugaga ko uyu Pastor Isidori ariwe ashobora kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD na cyane ngo ko biboneka yuko kuva uyu leveli ya nondi kuri yakibonekeza mu mabi ateye ubwoba yaranzwe mu gihugu c'u Burundi, amabi yaranzwemwo ibikorwa bitandukanye. Nyuma yuko Moise Petero Nkurunziza yitavye umuremyi uyu leveli ya nondi kuri umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi nawe yarahibereye ariko atacu yashikirije yagumye yibera mu gacereri. Ariko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira vyose rero turabigaruka ko nyuma yuko Denis Bucumi Nkurunziza ahejeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu nyencuba General Major Evariste Ndayishimiye wenyene amagara yiwe biravugwa yuko yoba ageramiye nyuma y'itangazo rikomeye cyane n'inkuru mbi cyane y'umubabaro ivuye mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nizere ko umerewe neza aho uherereye hose wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko ahejeje gupyonda ijambo sabone kubatarabikora kaniko karyonda gusaba no kebase video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazojyana nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Isidore yoba agiye gufata ingingo ikomeye cyane na cyane ko yahora ari mu bintu bijanye no gusenga Imana ariko kuri ubu yoba agira yinjira mu vya politike kubijanye no kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nyuma y'ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu nyencuba General Major Evariste Ndayishimiye
agira ashikirize. Reka rero vyose turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Hari muri iki gitondo aho umuntu yafashwe mu kigo ca Paruwasi ya Rumonge mu gatondo ko kuri uyu w'Imana kwigenekerezo rya 26 Munyonyi mwaka wa 2023. Uwo yari umusuma ngo yoba yagomba yibe imodoka aho yaba yamaze gutwara telefone ya Android yarimwo muri iyo modoka. Bakaba bamusanganye imfunguzo zugurura iyo modoka, ariko kuko bishikirizwa nabo mu bari begereye iyo dosiye mu kigo ca Paruwasi Rumonge hakaba hahora hibwa amamoto, amakinga, amatelefone ntibamenye iyo bija. Ariko kuri ubu ngubu uwo musuma yoba ahejeje gufatwa. Nayo ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi nagakuru kanezereje nyuma yuko ubushikiranganje bwo gufatana mu mugongo n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu nanone bwavuye buja kugarukira kuri wa muvyeyi Diane Nzacanyeretse aheruka kubura ikibondo kerise iteka kinizwe ni nyuma yo gufatwa ku nguvu n'abantu bataramenyekana kugeza uno munsi. Kuri ubu rero ako kabi kabishe bakaba bakabaye mu ijoro ryo kw'Imana uheruka uwo mwana atorwa ikiziga ku munsi wa mbere uheze. Murazi amakuru twarabashikirije tubashitsa ko ni numero zo gutererera uyu muvyeyi. Kuri ubu rero ubushikiranganje bukaba bwamushikirije kandi agafashanyo bwongera bumuha ubutumwa bwo kumukomeza muri ibi bihe bigoye arimwo aracamwo. Kuri ubu rero abatari bake bakabandanya basaba yuko abajejwe intwaro na cane indongozi z'abakenyezi kwiyamiriza ubwo bwicanyi buvuye inyuma no kugarukira umuryango wahuye nako kabi. Ni mu gihe kugeza ubu abategetsi basa n'abari mu gacerere cyane mu gihugu c'u Burundi. Rero ibintu vyo bihejeje kwibonekeza bikaba mu nyuma z'uko ibihanganje bitandukanye navyo biriko biribonekeza bisaba yuko abategetsi bava mu gacerere bagatorera inyishu ibi biriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nayo ayandi makuru avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biriko mu nyuma z'uko nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagirizwa n'ubusuma bikavugwa yuko umukuru w'igihugu yoba yiba amatungo y'igihugu. Kuri ubu rero twaronse amakuru akomeye cyane nyuma yuko ibanki nkuru y'isi yitegura gutanga miliyoni 50 z'amadolari y'inyongera mu gikorwa cyo guheraheza ibikorwa vyo guheraheza iyubakwa ry'urwo rugomero. Leta y'u Burundi imaze kubona ko ibikorwa vyo kubaka urugomero rwa Jiji Murembwe bidashobora guhera muri uno mwaka 2023 nkuko vyari bitegekanijwe. Inama cikiranganje yahavuye yongera imyaka 3 ku kiringo cyo guheraheza ivyo bikorwa. Isozerwa n'ivyo bikorwa ryavuye rishirwa mu kwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Ikindi leta yakoze no gusaba ko hoba kongereza uburyo bwo kubera ubwari butegekanijwe budashobora gukwira. Amakuru rero adushikira nuko inama nshinganwaro y'Ibanki Nkuru y'Isi yose ikaba izokorera mu kwezi kuza kwa Kigarama kugira ngo yemeze iyo ngingo yo kongereza uburyo bwo kugeza ku miliyoni 50 z'amadolari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Jiji Murembwe bitegekanijwe ko izotangwa mu megawati 50 zizoza gushigikira 80 zisanzwe zingurwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Nayo bikavurwa yuko leta y'u Burundi ikaba yipfuza no ko imiburiburi mu myaka 2 hoba hahingurwa megabyte nanone zishika 200 nanone bikavurwa yuko ari izo z'umuyaga nkuba. Ariko amakuru adushikira nuko kuri ubu ngubu hoba hagira ngo hashikirizwe megawati zishika 200 z'uwo muyaga nkuba mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu bindi bitandukanye ndabibutse yuko mu Burundi abantu ibice 10% bo nyene nibo bafise umuyaga nkuba. Ni kuvuga ko u Burundi buza ku kibanza ca 53 mu bihugu 54 vya Afrika bijanye no kuronswa umuyaga nkuba ku banyagihugu. Kuri ubu rero ibi vyose tukaba turigira ngo tuze tubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane abaje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaba mu nyuma z'uko ibintu bejeje gukomera cyane nyuma y'uko umvikanye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka tugaruke ku makuru adushikira
avuga ku basirikare b'u Burundi barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwari Rusangi ya Kongo nyuma y'ibaruwa y'agacamutwe yarungikiye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibaruwa yari ivuye muri Repubulika Iharanira Intwari Rusangi ya Kongo ku basirikare b'u Burundi barungitswe kurwanya umwari wa M23. Amakuru adushikira rero reka tuyagaruke ko nkuko twahora tubabwira yuko kurunga abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwari Rusangi ya Kongo nyuma yuko bahejeje kurungika ibintu bikomeye cyane. Reka tubigaruke ko nkuko hari n'iyindi baruwa yoba yasubiye kurungikirwa umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kubw'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu biravugwa yuko iyo baruwa yatanguriwe n'umusoda akomeye cyane, aho yarungitse ubutumwa bukomeye cyane, aho yavugaga ko twagorewe hano muri Kongo ku burongozi bwa Colonel Emmanuel Haringanje. Abasoda barishwe n'inzara kugeza aho bamwe batangura kwiba. Kuri ubu ngubu rero mwibaze namwe kubona umusirikare w'u Burundi asigara agaburirwa ibitumbura, kandi tuzi neza ko amafaranga y'ibipfungurwa yaguma atangwa. Turazi ko umusirikare yandikiwe amadolari 3 yo gupfungura ku munsi, ariko nk'abagiye kugwara baramaze iminsi 3 badapfungura. Biravugwa yuko bagaruka bacira urukonda batagira n'amafaranga 50 yo kugura imbombo yo kugarura amate. Nanone abasirikare bo muri Brigade d'Etat Major ya Colonel Haringanje nta kindi bahora bapfungura atari ubugari bw'ibigori n'umuceri, mu gihe abari muri batayo zindi baronka inyama, ibirayi n'ibindi vyinshi bitandukanye vyo gupfungura, mbere bagasigarana n'utundi tureserve dutandukanye bagura amayinite. Ibindi rero amakuru adushikaye nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu amagara yiwe ageramiye mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Tukaba tugarutse ngo vyose tuvyumvirize muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Kuri ubu rero Igihangange General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi gifashe ingingo giturumbuka yo gutanguza imigumuko nyuma yuko baravye neza ko gutangaza kudeta mu gihugu c'u Burundi vyoca bikurura intambara. Amakuru adushikira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma yuko ariko arabona insiguro ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubana cyane ko kuri ubu ari we arongwa igihugu c'u Burundi, kuko umugabo wiwe aremvye cyane. Umuvyeyi w'igihugu cacu Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe iyo bashitse aho umwasi ashaka, na cyane ko ishano yoba yarahawe iryo bari ryaravanywe muri Ghana nkuko bishikirizwa n'umupfumu wiwe aturuka mu gihugu ca Tanzania. Yereka yose rero tuyagaruka ko muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane ajanye n'ubugambanyi bwakozwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kere inkuru nziza yoba ari hehe, na cyane ko vyaboneka ko ari we agendanira umukuru w'igihugu vya hafi, bikaba bivugwa yuko ari we yotegerezwa gusubirira General Prime Niyongabo mu gihe dokere yari yanswe gushirwa ko umukono n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Iyo dokere akaba ari yo kura General Prime Niyongabo mu babanga. Ni gute ubuhangange bihejeje gufata ingingo ikomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe amerewe ate? Vyose rero turavyumviriza muri aya makuru akomeye cyane. Ndababwira ukuri, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi umuvyeyi murazi yuko yahora agendanira abene igihugu mu bisata bitandukanye, ariko kuri ubu ngubu ariko arasohoka mu bitaro aca subiramwo. Amakuru adushikira rero na amakuru ateye ubwoba. Biravugwa yuko nkuko Kere inkuru nziza bishikiriza na bamwe mu bahanuzi batandukanye, biravugwa yuko umukuru w'igihugu umwanya n'umwanya aritaba umuremyi. Amakuru akomeye cyane adushikira rero tuyagaruka ko muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabwira ukuri nuko Kere inkuru nziza yoba hejeje gutangaza yuko ubugwayi bw'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi umuvyeyi wacu yoba gwaye nk'umuhisi Petro Nkuru nziza. Vyose rero reka tuvyumvirize muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Ni gute igipolisi co bacinjiye muri uyu mugambi w'igisoda c'u Burundi, bikamunyuma zuko kuri ubu mu mabarabara ho bagiye kurungikwa ibintu bikomeye cyane tugiye kuraba ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, ubuhinga ngurukana bumenyi butandukanye, aho buri budushitse ko amakuru akomeye cyane abahejeje kudushikira. Reka ndabasabe dutangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Kuri ubu ngubu rero imiryango y'abakukurukiye 6 barapfunzwe iriko iratotezwa. Amakuru adushikiye rero iyo miryango y'abakukurukiye mu gisirikare no mu gipolisi barapfungiwe mw'iwero rikuru rya Bururumanuko bw'u Burundi iriyamiriza agatotezo iriko iragirirwa inyuma y'umwicanyi kandi
y'ubwicanyi bwabereye ku mutumba Ntunda muri zone Gasibe muri komine Matana. Amakuru adushike rero iyo miryango yikeka ko bene uwishe kuba bariko barakorerwa kandi bariko bararondera kwihora uwo yishe mu kwezi kwa Gitugutu guheze. Amakuru adushikiye ku bw'amasoko yacu, abakukuruki bo mu gisirikare no mu gipolisi barapfungiwe mu iwero rikuru rya Bururi kuva ku igenekerezo rya 26 Gitugutu guheze, bikekwa ko bishe umuntu w'imyaka 15 bahagaritswe uwo musi nyene. Amakuru akomeye cyane rero nuko uwo muntu yoba yarishwe no kwigenekerezo rya 15 Gitugutu. Amakuru avaho nyene avuga ko kuva ico gihe mu miryango yabo bakukuruke badahengeshanya guterwa ubwoba, bikeka ko mu muryango wishwe ko bari inyuma y'agatotezo. Abana babo bapfungwa 6 nabo nyene barapfungwa misi yose, bivugwa yuko bariko barakorerwa agatotezo. Wa gatandatu heze imiryango ya babiri muri abo bakukuruke 6 baragizwe ko igitero c'umurwi w'abantu bikekwa ko ari abo mu muryango wishwe. Amazina y'abikekwa ko bakoze ico gitero yaravugiwe mu nama y'abavuka muri zone Gasibe aca ahabwa igipolisi. Kubwa amasoko yegereye iyo miryango, amatati yahindutse vyihuta ayo hagati y'abantu n'abatutsi nanone nkuko bivurwa muri uwo mutumba. Amakuru rero adushikenga mu gihugu cacu c'u Burundi, abana babo bapfunzwe boba barahunze ariko bari bafise ubwoba ku mutekano wabo inyuma yo guterwa ubwoba na bamwe mu bo mu muryango wishwe mu kwezi kwa Gitugutu guheze. Niko iryo soko rishimangira. Abo mu muryango wabo bakukurukiye nanone basaba abajeje intwaro n'ubutungane kubatuzurira na cane ko babona kubera kuko ata muntu numwe araja kubagereza. Basaba ko imiryango yabo bakukuruke ikingirwa. Ariko abantu 5 bikekwa inyuma yako gatotezo baridegembya ataco binona nkuko amasoko yaho nyene abivuga. Inkuru ya Burundi News TV yamenye biciye mu masoko mu gipolisi Ntwazangabo no Munyamiramabi yashitse umutumba Ntunda kugira ngo amatoza kugira ngo hamenyekane abantu bavuzwe muri iyo dosiye. Igipolisi ci Matana carashize ikirindiro caco kuri uwo mutumba inyuma y'amakenga y'abene igihugu, bikavugwa yuko ico kirindiro cizohabwa kandi Inyamiramabi. Ayandi makuru biravugwa yuko abo 6 bikekwa barengutse mu ntahe y'umwiherero kuri uyu wa kane uheze. Ingingo ya sentare nanone izomenyeshwa mu masaha atarenga 48 mu gihe itegeko rigenga uko imanza zizohozwa nanone zikaburanishwa ryo kurikizwa. Uwishe yari umuntu nanone asanzwe, ariko vyose rero turaza kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Bikamu nyuma zuko ijambo ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha kuri ubu ngubu kuri uyu munsi uheze mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Ndifatanije rwose n'abakenyezi be n'abigeme bo gushikwa ko amabi atandukanye haba mu ngo, mu buzi no ku nzira n'ahandi. Uyu munsi utwibutsa twese hamwe no guharanira no guhagararira agateka n'uburenganzira vy'abakenyezi ari iteka kuri twese. Ugutuza amabi nanone akorerwa abakenyezi n'abigeme ntibikabe umugirwa w'umunsi umwe mpuzamakungu, ariko kibe igikorwa co kugira ngo buri munsi kandi ca twese, kugira ngo umukenyezi yohe nanone yoye kubaho afise ubwoba ariko abeho ahabwa agaciro n'iteka bimubereye. Nivyo bituma azoshobora kuba inkingi y'urugo n'isoko ry'iterambere mu muryango n'igihugu cacu c'u Burundi. Ayandi makuru adushikiye nuko kuri ubu ngubu akomeye cyane avurwa kuri Denis Bucumi Nkurunziza nyuma yo gushikiriza amajambo akomeye cyane. Aya majambo yashikirije kuri rigenekerezo biravugwa yuko ashobora gukwegera Reveriyano Ndikuriyo ibintu bikomeye cyane, canke nawe nyene akamukwegera canke agakwegera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye. Ibi vyose nkuko yabishikirije yavuze yuko Reveriyano Ndikuriyo ataco amaze mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko kuva yashikira amabanga yo kurongora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ibintu vyahejeje gukomera cyane. Denis Bucumi Nkurunziza ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko atomora yuko umuhisi Petero Nkurunziza ubwo yapfa yari kumwe na Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo bica vyumvikana ko yoba ari umwicanyi ruharwa nkuko bitangazwa. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turaza kuyagaruka ko mu bindi biganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Denis Bucumi Nkurunziza ahejeje kuvuga yuko Pastor Isidore ari we ashobora kurongora umugambi
mugambwe uri ubutegetsi wa CNDD-FDD kuko ari wafise ico yoshikiriza ku banyamugambwe. Ibindi bitandukanye vyavuzwe mu mabanga akomeye cyane tugira ngo tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Hari amajwi y'agacamutwe yafashwe kuri ubu ariko arashikiriza ibintu bikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ibi vyose ndabibutse ko bibaye mu nyuma z'uko Reveriyano Ndikuriyo yibonekeje mu bikorwa bitandukanye vyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Mwarumvirije yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahawe ishano n'ibindi bitandukanye tuba tubashikitsa ko kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV. Reka ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi turaza